icambere Nyenicubahiro Mukuru w'igihugu yashingiyeko kandi akaba gihuriza ko nandi bakuru b'ibihugu bose bagize ishiramo rya EAC n'amahoro n'umutekano. Guhera umunsi igihugu ca Kongo cinjiriye muri EAC biyemeje yuko atagihugu coguma kirimwo abantu babagwanyi kitarimwo amahoro. Ico kintu rero nico Nyenicubahiro Mukuru w'igihugu yashize imbere. Ivyo rero bakaba ariko barabikoreraho kugira ngo mukamuzi ko wanashaka hari amatora mu gihugu ca Kongo mu mwaka uza, bakaba bashaka yuko ayo matora azoba igihugu gitekanye. Ikigira kabiri Nyenicubahiro yari yavuze muri iryo jambo nikijanye no kwitaho ugwaruka n'abakenyezi. Bakaba rero baganiriye bakavuga ko bagiye gutegura inama idasanzwe y'ugwaruka aho ishobora kubera mu Burundi canke kabera mu kindi gihugu, ariho kugira ngo ugwaruka ruyage na Nyenicubahiro kubijanye n'imigambi ugwaruka gukora kugira ngo ruteze imbere ibihugu rusanzwe rukomokamwo ariko nishira hamwe byose. Ikindi n'abakenyezi Nyenicubahiro nkuko yabivuze mu iryo jambo ico gihe yavuze ati mbega ko abakuru b'ibihugu iyo bahuye mwishira hamwe igihugu vya Afrika canke mwishira hamwe ONU ni kubera iki ico gihe ko abatambukanye abakuru b'ibihugu bahura mbega muri yaso ntivyokunda. Ico rero bakaba ariko baragikorera kugira ngo nk'imigambi abatambukanyi b'ibikuru b'ibihugu bakorera ko mu bihugu vyabo babikore mwishira hamwe byose. Ikindi bemenaje nuko ururimi rw'igiswahili n'igifaransa ari indimi zibiri zigiye gutangura gukoreshwa mwishira hamwe rya EAC. Ibindi bagiye guteza imbere nibijanye n'inyubakwa, haba kubaka amabarabara y'indarayi canke amabarabara y'ikaburimbi kugira ngo vyorohe ko umwene gihugu ava mu gihugu ciwe aja mu kindi ngaha mwishira hamwe.